turatangura ikiganiro. Turatangira fani. Welcome ladies and gentlemen, murakomeye. Gezaho. Watangwa icongereza bandanye icongereza. Reka kuzura ducanga. Welcome ladies and gentlemen, muraho. Welcome ladies and gentlemen. I think are you good? I think babihe bari karapuni kururi. Agize cramp yonyene, agize cramp kururi. None zawo sama mega ya. Pesa. Abuzemo kana nika kamwe byanse. Kari wo warigeze kwikina. Aho uwo muri kuri video n'umukobwa. Long distance. Ebana warutangwe nyene. Washavuye muri DJ susubira ibyo. Kandi hari kintu ushaka kubwira. Washigara uri gucyanye mugano ukibona muri video umeze gucyo uri muri zanone ndabira nk'ikibana yose ngahanye ibaze nk'umuntu w'imyaka 30 akiri muhiri wabo. Oya nindavuze ko turi muhiri wacu. Aho tuvuye muhira. Turi muhiri mwese absahana abana niturikira abavyeyi nimba ari byo kurabaza. Abavyeyi twarabaretse nyene babo bakuru byabo nyene. Bo kandi nubigarukane ko Oya tu Welcome ladies and gentlemen. Ariko nindiragaza no mujama. Oya werindira henze aje. Ariko ntera atubwiye ko agira kurenda. Benye nibiki. Koko twebera turi mu bushe. Okay, sorry sana. Yes, welcome ladies and gentlemen. N'abakobwa bari ngasi ivyo. Abiko badukurikirana. Simugege ariko ndamena bakiriye deja. Bon finalement turi bane nga. Hari cameraman wewe natwe tubabiri. None abadiko badukurikirana ni bane. Ariko ukivuga abakobwa hari abantu benshi muri imisi yo kwa numengo Sengazi n'umukobwa Eva naho gakwafi. Gira introduction mon frère. D'abord kuri kukurazana ibintu bibabaza hagati musomeni. Oya. Ariko ni sawa. Kandi kuri kura. Yes arutse kuzuka, sivyo? Wowe ukurazana ibintu ngo sara umukobwa nini? Uratwa ari vyuga nani? Nawe unye kuri commentaire, kuri ya boro. Ariko uvuze ko aheruka kuzuka. Nuzi umugore yaraho kumusaga. Ngo imyaka ngumuvetere ngo ashaje kujyanye ngo imyaka tumaze. Ngo nungu arazutse. Abantu batemerara. Aguma yiyongera. Ariko none Yesu, ariko bye biboro vya Yesu ngo yazutse, vyagenze gute? Yasi kudukomeretsa mu mutima kandi ngo twibuke ngo oya ni byiza kugira ibintu bikira. Ibi ni ibikira. Ibi ni byiza, byiza cyane kwibuka. None ko kitwe twibuka amavuko. Amavuko yacu. Twako duhimbaza umunsi mukuru amavuko wacu. Navyo nuko bihimbaza. Murahimbaza umunsi mukuru amavuko. Byiza ko duhimbaza. Hari abantu bagera twaje guhagara ku vya Yesu yazutse canke ya. Urasko muri umwanya wose tarakora introduction. Barayikora. Twirire ni puro yawe rasta. Kuko bigana d'abord gute yanshikirije mu bintu gusa n'umukobwa nini utaranakora na introduction sivyo basi ni tout d'abord banze ko introduction ya ira umuntu rero yatumi ugashitanga ngo ninjirira ngo urabona basi muhure dutangura murashobora kumbabariraga abanyakubaho bo ko bivuze gucyura gira ni bon agira okay sorry yes welcome ladies and gentlemen murakomeye nizera ko mizereza muri wose mwiriwe canke mwaramutse bivanye na mwerereye my name is Frank the answer in Magic Channel TV ndikumwe n'abantu babiri kandi bose baracari ngaragu baracari ngaragu rero introduction ivyo bintu ubisanga agomba kuzara dupresent yakoze ama introduction nkayo tangura introduction subiramo kandi tangura hanyuma uhindure kari akazinga ubizi gute ejo twari kumwe shaka kusanga byahindutse baramutse basi oya subiramo hanyuma uhindure introduction turatangura ikiganiro turatangira fani welcome ladies and gentlemen murakomeye gezaho watangwa icongereza bandanye icongereza reka kuzura ducanga welcome ladies and gentlemen muraho welcome ladies and gentlemen I think are you good babihe bari karapuni kururi. Agize cramp yonyene, agize cramp kururi. None zawo sama mega ya. Pesa. Abuzemo kana nika kamwe byanse. Kari wo warigeze kwikina. Aho uwo muri kuri video n'umukobwa. Long distance. Ebana warutangwe nyene. Washavuye muri DJ susubira ibyo. Kandi hari kintu ushaka kubwira. Washigara uri gucyanye mugano ukibona muri video umeze gucyo uri muri zanone ndabira nk'ikibana yose ngahanye. Okay, introduction. Introduction yangu au tuendelee na Kiswahili.
Naza ko ari konfi rero sivyo anaza na muangre twarizera ashigire twe ivyo turabizi vyose ahubwo wowe decida sivyo ikintu ushaka gukora c'est ça ko umuntu menguri turaza kuvanga ntaco tuzavuga igifaransa hano icongereza cyo muri celibateri kuntu ivyo kuvanga n'ibintu nk'ivyo ntaco bandanye reka tukudugiriza amaviews n'ivyo kubera ikiganiro kiraba n'abantu benshi c'est bon ni Sengazi Michael yes turi kumwe na RAOUL anje ni jewe Munyamusaga namwe ni mwebwe sanzwe ariko yasigaye neza muri no miss ari umukobwa turi kumwe mu mwanya cavuga ati ngo bwana mu wundi asigaye abahungu beza none ubwa mbere ntiyakubona ko ari mwiza yari karabuyo tena sikora kakadire shije wawe reka yasohotse arara ngo vya vrai ni wewe mwiza ako gatrabafise vrai ngo RAOUL ntanarigeze n'izina rya RAOUL yashaka kunyambira sha yo ngumota neza mana nasha natorone nje kubimadika ko byose byo nazayisigiye baguhe ariko sigasa neza halo muri miss asante sana franga ni nyingi ari umuntu ubane n'Imana aramunayibuze gucenyera ati Mika mazimisi uronka amasho menshi kabisa umeze neza cyane ma contrat ma visa nawe ukavuga ati bana ni Imana tu umuntu aze naca mwishuru gusa usenga wenyene twebwe none twebwe none twe dusenga ajya ariko harabayizindukiramo 6h du matin ubu unyasigaye agenda ni yambaye ikamambiri ibirata bisize mu modoka d'abord je rero ushaka kumenya sivyo kuva dutanguye ariko aratanga ama information nta muntu umwe bayamubajije initire kuko cameraman twavuze ko tamanura hasi initire twabisavye sivyo twabiharamye amaguru yawe basi oya twazi nka ko usura mu introduction urasiko twosubira mu mbabarire wocubiye okay bihe twigiye oya mu mbabarire mugavura muri amasandari ya Gucci bo ari umuntu yamubwiye yuko ngugire ubu mu boss nguguma wambaye ibintu bitugira ubone ko uri umuntu asanzwe nk'abandi c'est ça relax yapfuye ubusa rero daba nkuyu afise visa ya Canada mon frère mugara batwicaranye ntaze gaciro kiyo babere je wamaye visa muri Canada ingwe muno shara zikata bora ari abantu bohava bandoga nawiz kwa kuko niyo bagira voyage bara anafaa secret umuntu yagira umuntu bibwira ariko ndi mukugenda Mika cyangwa niko rumaze kuvoyage kenshi je nibisanzwe akantu sidikabi kuri none mbese no ifo kumenya ingene baba reka naho voyage naje nda voyage none gitega ngo Kirundo Mwaro asi voyage umugabo uri mu ndege ku buryo yahagurutse mon frère namaze kwijamo boss c'est pas dire yuko hano muri Kenya iminota 15 30 bo je nagiye ahantu muri transit ni umara umwanya munini ya gusumba umara mu hariki kabaza byata je rero kwera ryari rya mbere atwagira baraboye atungira na mail afise normalement twagira barayibugayisha nagiye nsanga kadena nani cariyo amakete yazana muri zendegere nta makete ya RAOUL urumva rero je nateza kugenda 15 basha nashika midi kumbe naho ndashitse bajije kubana kutugira byose twicaye bacambwa ati ebana indegereye wogiye he mu Buganda neza na neza igenda 20h30 papa niko kure 14h ariko kandi yari sanso kugenda 15h afete abandi barabandikiye ama mail barabwira yuko byarahindutse wamuja mu zendegere rero ntiyari bwamushikira je abara navya tuyungira ni jambere agiye mu ndege reka basabanza ze nga voyage abanza ama voyage experience nawe basiko ku kibuga c'indege ugira ka experience ko ku kibuga c'indege ofe nazi haruyi irikirazi ndashobora ati ndashobora basi kuja kuraba ingene parika aca ngenda kuraba arasigara umururaje wazo ngo ingo yego gira gutya ari mungu tubana aca yijimbira abanza kigira ari mungu tubana yahora kora kajya kazi ajya kuri Palais des Arts yamagira guki sasa rero ashaja mu rubanza muri komite bacamushinga protocole rero yaraba umuntu afise kaziye ya beshu akagira ngo ingo gira okay ifana gira guki rero royale ko yari nkeya bwati umvise buke ingo buke egarajyama ajyama jamu bashitsi
Apana bo. Papa. Abatisha. Voilà, kazi koze. Ariko mu warahabonye aeroport. Nabonye vraiment, c'était vraiment bien. Yes, bon ni Raoul muri no misi mu gisagara nta numwe aja mu gisagara ca Bujumbura agenda atamubonye. Ariko ifoto irabura gose muze. Ni bon niko babishatse antuka. Niko babishatse. Nabonye ko kuva kare amye ashaka kuvamiriya ariko kandi deja guhere yaduhereye ngaragu tout d'abord Steve hanyuma hazaho amasandari ubu naho ngo ifoto ngo yari yabura ariko kandi muri abantu mumaze imyaka myinshi muri industry Mokijura gihevye arabibonye ko hari danger en fait c'est une ok ni bon ni pange mon frère on est là c'est vieux David tu vas star sana hein prends ton temps mais pas notre temps pas toi gusa wacu nushi imana igano cyabajama en fait gihe hari kibazo hugira ubanze bana baza 30 millions Raoul yagiye kudisinyira umunsi amanitse mu gisagara cya Bujumbura hose turaguhaye uva gute turagufelicite mu kirundi rigo nutweka kumengo umuntu watari ati felicitation gusumba ikirundi ngo turagufelicite oya kirundi ni gute na ni sise wa mukinyi turagufelicite kandi abantu bitwa felicite wa ba felicite ari abantu batararongorwa bitwa ba felicite mana yonyene hari n'abantu bitwa ba inosa bari mu gasho mana yonyene witwa Christian ari mu mizirima mana yonyene Yusuf ari mu katolike nacu bana abantu bitwa ba patience mugabo batuka niyo babuze umushahara ni bisi ari karagwana yinjira mu kiyo imana yonyene umugabo arasenka ntiyiwe bana sinkura imana yonyene nagira ubwa mbere mbeshuze si 30 millions mon frère wavungirira na batamufatira amakace ngaha kumusaga ngaha vraiment no wavungirira mon frère zana za 30 millions ni quartier mujama mufashe gutya c'est ça kandi we ntona uyunye barigeze kumubwira tumviriza 30 millions ya sponsor barigeze ku Mika twe ngano bizingene tubayeho Mika tuko bakomedie kandi kwa 30 millions amanyarwanda bro aravuga ati muri nini kumbe yari radio iduhaye sponsor bavuga ngo muri ayo 30 millions aho ahantu ho guplasa nyine ama spot publicitaire zanyu sivyo ariho 30 millions zari mu masport arimo ama spot yari plasma kandi bari bafise n'ivyuma baravuga ngo tuzobatiza n'amatara yo kuri show n'ama micro 30 millions y'amatara n'ama micro izo 30 millions ziri mu bintu zari mu vyuma arasa mu bintu mu vyuma iyo umuntu aguterereye avuga icyo ashaka ntabwo amahera none donc we birafise valeur we nk'imikro birafise valeur yego wikodesheje amafaranga wikodesha hamwe urashobora kuzaga wirutse akakugira ati ngo jewe ngira ndaguhe sponsor okay zikotwa 50000 ati ndaguhaye 50000 ashaka kugira ati ndaguhaye sponsor ya 1 million Mika calme-toi ashaka ati ayo 1 million ni ku mwaka wose je nabonye turakubabaje kuko tukwibukije ibintu bikomeye sivyo tekana sivyo reka twanaye ikiganiro abantu bari kwazinduka reka rero tugaruke kuri za 5 millions reka rero ndi waruzi reka tugaruke kuri za 5 millions zawe nigucoreye za wapi naona tugire nangene byake cyerekana ko turabakene cyerekana ko mukene reka babari ko abakene bataratera imbere mu 1,100 atangura kuvuga ati mbega nkura menyo ne kugira ngo acaja kwivuza ndamuhamara kwivuza kandi miliyoni wubona no cangiri hano tugiwana mu majeti ari nizere ko umuntu wa mbere umunsi wa mbere muhura wamusige naye miliyoni basi habona aramututse gufisa amahera ngo cutukana mon frère ivyo mugabo sinigeze nakubwira habona nde byerekane aya vraiment kamera ushaka ama views yarondera ukuntu ntuzanye byo gutukana kandi tukwana Canal Plus mugabo na 30 millions quand même kandi ni kubera ijyasho yo muri CCF yes bacambwe ati kubera twakoranye ibiza yuko tubana yadukorana ce qui est bien ce qui est magnifique ni ibintu vyiza kubona umu artiste cyangwa umukomedie w'umurundi no munsi asikaje ku mapancarte ya Canal Plus ni ibintu vyiza cyane ibintu vyiza kandi twara tubona bashiraka amafoto y'abazungu abantu bagiye batandukanye bo hanze ariko no munsi ndahaca ngaho na Raoul nkavuga ati wow ntubitebe ko ni ibintu vyiza tubana ndashobora yabivuze ko cyane hajyanye ndiko ndacha kugenda kumvishe yuko munsi nagize ko cha 10 nta gutelefona
nawe numvise aho washaka kugera naho nyene aho rero aho nyene yaraje kuvuga ati bandanya nico gituma ati bandanya yinjo conclusion none ubona ko yajeje bananya none kuri iyo suje yajeje gusa ariko d'abord kwanza ucumva kwanza ko Raoul agomba je ku mapancarte ahantu hatandukanye uvyakiriye gute d'abord c'est toujours un plaisir mon frère iyo umuntu akurondeye kubera umwuga akurondeye kubera mukorana ikintu ababona inyungu muri we nawe ubona inyungu abiri fresh yes ni fresh sana rero yes ni ibintu vyiza kandi biteye igomwe ubona abartiste musigaye umuntu asigaye ababona ahantu hagiye ataguma platforms agiye atandukanye unazi iciza co muri ivyo navyo nuko aho abantu bashatangura no kwizera encore plus abartiste bacu kurumva akora akazi kiwe neza ku buryo na company vuye hanze ikazi kiyestaranga ikavuga iti nimba dushaka gukorana n'umuntu dushaka gukorana na notre ami RAOUL cyo gituma naho harona banki tutarenze kuvuga ko dushaka kubakora publicité ko ntibakurisha urano ubwenge gira bazokurisha ntishaka kubavuga ariko barakoresha kigingi mu publicité yabo kandi si banki yo ngaho urumva n'abantu bava hanze bakavuga ati abartiste bo ngaha umuntu ajwa kazi acha tubatiye franga hanyuma mudukorera akazi neza no urumva nico nkunda kurumva nkaho wonye RAOUL ashobora no kuzaronka n'utundi tuboro nkutwo kandi turakangurira rero turabwiye n'abantu bariko barakurikira bino bintu byose ino spectacle canke ino evenement canke ino video nimba mukeneye umu artiste ameze neza nkaho Burundi kandi ashobora kubikora no muri no région de Grand Lac notre ami ici nimba Canal Plus aramwizeye kwereke utomwizera urakoze cyane mbega uvuze ko kumayo muri Canada ndimo bazo cyane nijo barateguye ega muchore yateguye kugumayo kwe ega muchore nka million ngaho ye bon sponsor ya Canada bagara ma TV yose ati amo sponsor wa mbere official wa voyage ya Mika yes amikindi naco natanguye kuvuga ngo ni ngarago murantu maze imyaka myinshi muri industry kandi muri ko murakora mugabo kandi yega ibikorwa byose ntibiboneka imbere y'abantu hari ibikorwa bitaboneka ushobora kubura ingaragu utari ingaragu akantu gasigure neza don't get it forget about it yeah English my friend vuze gute vuze ni avuga ati imvura igirigwe turashobora hano kunyagirwa kubera imvura igirigwe abo tubandanye ni bon kandi imvura yashira bayisiriye vraiment yatwihojeje yes muri abantu mukiri ingaragu muri kino gihe ariko uratubwiye hano watevye sana watevye gose kubera ko ari inkuru mukunda gukina ibaze nk'umuntu w'imyaka 30 akiri muhiri wabo oya ndavye ko turi muhiri wacu abanye tuvuye muhira turi muhiri mwese absahana abantu niturikira abavyeyi nimba ari byo kurabaza abavyeyi twarabaretse nyene babo bakuru ivyabo nyene bo kandi nubigarukane ko oya twite twate abantu razi problem yo kujana rero muri interview n'umuntu muzinanye kandi azi ama information namwe adashaka kuvugira ibintu ngaho wewe franchement jewe ni kubera wari narinzi iyo bigeze bro ni kubera mbo reka rabigejeje iyo nkuru twigaruke kariko twigaruke ko kubiri jamani ataka ama views ashaka kudodera kwatie bugari we naye kwatie bugari ariko kakaporo iyo umuntu ariko arakura canke aroza amafaranga bacabona ko akeneye kugira mariage kubera ikinone jisinziwa kubera ko deje batangiye kuronka ibintu azogaburira umuryango ariko urazi yuko abantu inga atararongora abantu bose rongora ubu yarongoye bace batekereza no umengo cari gikino yaragikoze kandi co nkundira Imana nuko n'uri karatubwira turongora nawe nyene cyenda cari muto kandi urabiye ku myaka no kuri visage aho iravyo urashaka kuri muto ko andi baja muri under 17 nabse nk'imyaka 33 ngo jewe ngo jewe vraiment ngo navutse muri 2000 par rapport yanyu ega je ndi petit frère wanyu sura je aba petit frère wanyu se ndabazi nta numwe asa nawe vraiment vraiment sura yawe vraiment point virgule vraiment ngaho kandi abantu base bakiri batubona ko abantu ahubwo ushobora gusanga ni abantu bahuye n'ibibazo mu buzima bana babandi bafise sura ugaho ati ahubwo ko bafise 12 ukamura ati none we kumenga abana bane ndaye kume ni problème nzu
yaciye mu buja mu mwonga kuvoma maisha ya dunia tu makini mashani hatari Sengazi afise visa yo kuja hanze Umenga niyo ya mbere mbonye baje ni best tuba tuzikeneye pardon excusez kandi mengura mwishimye ko nibisani yareka arakwishima ko sinabwo ndakwishima yari anonsa kugiriye yari anonse tu nyene ariko ntasoke bana ngaha anya yironse atamwe sura oya kuri kuragarura urabona gusubiza muri introduction we nta miri ushaka muri za 30000 oya shaka yo guharaure Emilio kubera Chendo sinovyemera nuko atari 30 million nuko atari 30 kora utuntu tw'udusome duto twa 1 million bari 10 million ntacu aga petite coupure nyene saba petite coupure satani kigira 10 watanze mwishi nako nta petite coupure we nako none petite coupure none rawi je ndivyo navuga ni Turkiya tujowe ko vraiment ngahanye jewe mutore cyane ibibazo bikeye vyanyuma kuko twanyagirwa none basi wari bwabwira ngo si bwa mbere onse visa lakini benshi barayishaka ndayiraranye nusubira kuja muri ville oya jewe nibaza yuko abantu babona ibintu vy'amavisa nk'ibintu vyatari yego birashobora kugufasha mu buzima ukabona ubundi buzima buri different ariko si ibintu vyatari muri sense yuko barafise ivyo baturusha natwe turafise ivyo tubarusha wowe ushoboye gukora ubuzima bwawe paraporo ivyo twe tubarusha ngaha ni sawa sima kugende hariya ko yanarabonye ubuzima bwo kuri social media hari umuntu akurikira amafoto ko ati bro mafresheri nini za danger ayiko kanasi bana uravye ariko ubuzima bayeho yala ariko none akusonzera ngaha no osonzera hari of musonzera hafi y'umuryango basi bafume kuramenya hano bagufurira basi none nkariya ku mpanda ya urahazi. Voilà, merci beaucoup. Ntanahuze kwiyumvira ngaha problème yo nshobora peut-être ni igitoro cyo gushikana yo sivi kuko urumva uri muri ambulance bagutwayeyo igitoro gahera hagati c'est un peu compliqué yuko oya bon ariko tubwizanye ukuri hakuririra muvuge quartier imwe ubona ko byiza kuja mu mahanga kuja mu muryango amahanga arashobora guhangayikisha mu mugabo ino urashobora kubwira umuntu ati bro mfashe Brogira guki bakakunya hariya ntivyoroshe nkuko vyibatse hariya ntivyoroshe nkuko vyibatse ariko nabandi bagiye sivyo siniko ndavuga yuko bagize shwa mbi bacaguye ikintu kibi oya bacaguye ikintu ciza kijanye n'ubuzima bwabo naho bageze n'ivyo bashaka gukora sivyo kandi jewe vraiment ndabankuraje baragenda baka turaba fier sivyo iyo umugenzi wacu canke umuntu muri famille canke umurundi bene wacu none Francine nk'ubu nka Francine agiye anafaa kazi anayifanya vizuri yagiye mu entraînement muri Paris canke est-ce que numva uryohewe wewe yes cyo numva uryohewe mbonye Francine agiye gukora amapira yaheze rindira ameze kwishura cyo mbonye rero sivyo rega ikiganiro cawe ariko nanje sinaye bwaheze ubonye bene wacu nyene bagiye bagatera imbere ntibikuryohera wewe nanje birandyohera ariko nibivuga yuko no ngaha hatari ikintu dushobora gukora kubera n'Uburundi uko buratera imbere polin do mwento ya ona babaye bari ngaha yacho babaye ndamuhera yabazi kibazo cyane nashukuru sana mzee finalement washaka nashukuru gusa byari ibyo gusa hano mujama rero okay sawa sawa none uramenyere ko kugumiriza bazi ikibazo gifadika rero ngubu ivyo birashatse kuvuga nibi vraiment nguramenye ko kugumiriza kandi agaca kwa komsi urafite icyo wivuga jare arufite icyo bivuga ko cyane cyo bivuga ko uburyo muri expertise yo kugufatira micro est-ce hari umuntu yo gufatiye micro neza yigufatiye nabi bro c'est ça ndashaka kumenyesha abantu muri Canada rero yuko nzoza muri spectacle izobera Ottawa le 17 mai canke 17th of May tariki 17 so mu kwa gatanu so kwa gatanu none bon c'est none gatanu si kirundi okay harura mu kirundi gushika kuri gatandatu twumve kudaca kuri gatanu ego urabivuga mugabo amezi mu kirundi ndagufelicite mon frère est-ce que la félicitations ndagufelicite uzanya amezi nta janvier zero bo aho guhagarara aho ikibazo nacuzi wari kubaza tugeze reka nabikubwira azogena Ottawa muri le mois qui doute le 17 mai voilà umvise abantu bashibwe oya ntavyo arumva ko yaramwiga ifaransa kandi igifaransa sivyo free ari kibazo kibaye
ambwe reka ndabigusigurira sivyo akubwiye uko nzogendayo mu kwezi harimo ivyo gukekeranya reka ndagusigurire Bon finalement nitwe twaba journaliste le 17 uravyumva gushika le 17 mai c'est le mois qui doute. C'est un jeu de mots kuri mai genre ndabishaka mais mon frère zini za blague urutera barora ngo bo ageze muri dejo blague mugiye ashaka telefone haize urirofa akandi abantu bakora bariko baragutuka turaho nta kintu uvuze kume yibutse blague ubu ni yakitahura. En fait, c'est le 17 mai. Nta May vraiment. Mu Congereza ni May. Yego ariko navuze le 17, natangwe muri le 17 acavuga May. Ariko bo harabantu bakasa kavuga ma ajaza mu wa mwaka kwa kwezi kukuboko. Ma. Ariko tugeraho gatonya, Raoul hari akantu wamwinjiriye ko la fois passe. Hama abantu baravuze yuko Raoul none wumvugira nkande. Oya. Twese tuje kuganira ubwa mbere. Bo nije nawe namubwiye yabivuge biki. Aba hari ikintu twaganiriye. Ariko hari ikintu uri SG umugambwe wa Raoul. C'est ça. Twaganiriye ko nzaho kuvuga. Bo SG urumva cari. Oya SG. Ana SG. Oya. Wana SG. Yaza ngo ni SG un verbe en complément. Ngo SG. Vraiment. Nabwiye ko ndikwe n'abantu bakuze cyane. Ya majambo yawo uza gusanga ariko nta kintu kiryoshe. Iyo uronse umuntu nawe umengo urarusha. Kandi yo bivaje uyu unye vraiment namwubaha ari kure cyane. Nanje arantu umuntu muri ya mido narimo jero umuntu ari muri anda umva yarafashe n'igipawa muri minus hajya rero ugera gusoma uyu ni grand frère uyu kubatabizi niwe mu mwuga kandi ari akantu akakwibutse nga turi ku ntuzeya dukunze kugira turi mu masho hajya abantu baratubona imbere ngane babazi track iki niki ubwoba babaza akantu tuba twagize ari akantu akunda kutugirira akajeste keza wanashaka avuga ngo tugire souffle Beje gusenga. Tugasenga imbere ya show hajya niko mutari mubizi dufatanya amaboko nimba turi batatu duhuriye muri show naho turi batatu tufatana amaboko tuza gufatana amaboko ego oya abakomedie bose nurabe ngo niki abakomedie uyu Mika SENGAZI barimo iyo show arimo nimba turi batanu mu munsi ateza kutubwira ati baradusenga kama ka niko kantu kavure tuwa grave dusengera ibintu bitatu turashimira Imana ubwa mbere hanyuma tukihereza abantu bagira baze caye baje c'est ça tukabaha Imana nabo tugira souffle nizo zitatu ubwa mbere ku Mana yacu biri bizarre uburene umwibona wa sasa tuba dufatanye amaboko bati ubure tugire souffle ku Mana yacu yaduha souffle ntamanye murafatana amaboko mukaca mugira kacure kuranyene n'inguvu nyinshi kugira uvanemo pression twajije gusenga turasenga doje gusenga ukavuga ati tugira tugire souffle zitatu imwe yose irafise iciyumviro cyanye nayo imwe ya mbere rero ni Imana yaduha ubuzima yaduha ino talent yes shofatara amaboko bje mubire kuranyene ya kabiri ku bantu bose baje muri show nabazoza nabaje misiri ngira bakira ivyo tubaha kasha dusubira ni ya gatatu kuri twebwe nyene kuri twebwe na famille n'abatuba hafi yes kandi urumva kubera ni yo kandi nk'ivyo ni waruzi ko byamaritse nk'ivyo ivyo ndabizi bro ndabizi sana en fait n'umuntu wese avyumvise ko SENGAZI azana ivyo bintu cumva ko wow ibintu mukora murazi ivyo murimo koko après tout umuntu acaja kuri stage yumva atekanye uko bigenda kose na Imana nayishimiye hanyuma nahereje Imana abantu bari ngaho n'abazoza hanyuma nanje nihereje hama nihereza n'abandi badusupporting famille kuko après tout famille kiragutuka canka bageza kwa gutaka bireka ivyo bintu ngo gumufonse urumva yuko kameme uraryohewe ugenda ufise ebana umva yuko ukenega n'ivyo dukora si vyacu muri sanse yuko ino ngabire dufise yo gutwenza abantu urabizi yuko si ntwifise kugira ibi yawe gusa urumva Imana yari iguhaye ni ugira ushoye kwisangiza abandi donc quelque part si wewe ubwiye imbere ni ugutera iteka Imana ukavuga ati bana reka rero jewe bigenda neza bitagenda neza uvuga ati ebana
niko kwa mwana Mungu. Sengazi akunda gukina mu ndimi zose zitandukanye, ikirundi, igifaransa ndetse n'icongereza. Burya biroroshe ko uza gusanga gutera blague mu kirundi no gutera blague mu gifaransa biraza koroha burya. Hari ibivana na public ko rifo ko d'abord bavyumva ico kirimi ifo ko bacumva kuko ntushobora kuja gukinira hari umutipe yigeze kuza muri Kongo mu Faransa atangura en fait ugomba kugerageza guconnecta na public ari mu ndimi ari muri sije ari muri byose uwo mutipe yari mu Faransa umuzungu abajo baranye umwana bavuga ati bana haje umutipe avuye mu Faransa ararenze araza kuduteso chama naenda mbele anaanza fanya joke pa ya kwanza iragenda irazunguruka iragaruka itwenga ari wenyene si ya kabiri ya gatatu zagi nikakugaruka na wewe yitwenza wowe nyene iragenda ikagaruka kuzagura muri za ubacubandanyiriza ko jamara banda arakora agira ahantu rero aravuga mu gifaransa kana abagongomani barumva igifaransa ariko avuga ibintu by'iwabo byo mu Faransa n'abagurumva ngo twibwi ngo twe duse ngo mu ma train station yacu ngo dans les trains et les métros arikabwira metro muri abajama bafise amabisi sivyo yitwa esprit des morts sivyo kandi nivyo si blague sivyo harama bisi yitwa esprit des morts muri Kinshasa sivyo urukubwira umuntu afise agendera muri bisi yitwa esprit des morts imbere abari tata hagati ni Toyota inyuma ni Sangyong sivyo hari inyuma ni Renault umukonvoyere abahagaze inyuma urana ashaka iparashoke c'inyuma agihagaze ko kaga kaucu gucya kamuca umuryango nikabafashe ko gucyanye ikigenda hasa rero karavuga ngo tugende umuntu ariko kugira gucyonye uramwira ngo train barageze ahantu bagira ngo bima jama rero ko nawe tumvira ingara aca yumva ati ndabamaze ndishe toka genda baramumva en fait ndishe genre casse-toi et tout ça genda ebana arashusha ariko aguma abona babandanya avuga atavuga babandanya bagati bon turungutwo nuko tumenya hari handi bakubwira ngo washishuye biramaze gushikuza kuri stage ugashishura kujya kuri stage mugashishura nta mu comedian n'umwe bitarashikira jewe personnellement bamaze kunshikira ego hashishura nka kotora nka bikanga yega biragiye bishika bikanga birashika no urumva ukinye urashobora gukina swati ibintu abantu badashobora guconnecta navyo cyangwa ugakina mu rurimi abantu badashobora kumva neza mugabo nasanze avec l'expérience ibigena birahera ugenda uramenya ngene wiyadapta ukamenya ati ikinye nabonye ko batagikunze reka mpindure directeur bora nk'ubu okay ndaguhe example nk'ubu baratugije na RAOUL tugiye gukina muri messe des officiers tugiye gukinira aba officiers sivyo abajeshi brage nubwira abajeshi sivyo sizo nogenda kubwira tuvuge nk'abajene bo kuri international abana bagira ngo zombi bagira abantu bageze muri izi oya kuma vienne nibihuye donc urumva il faut adapter wasize none safi wewe nonde akubwira ku moto ntaco nahejeje nonde akubwira ku moto ngo ntari siri kwa ndindira mwegera ndindira arindiye n'umukobwa ariko je mbona yari sawa masaba sava tugeza amaso sava neza yafashe icyicaro gifata neza yicaye aba ari comfortable ngena shobora no kwicara kunuze ya stage ifise kakana bari chakamena Mufuko kure kwa abantu baza kwicara ushobora ati bagwa plastic ya mbere ashobora ngo twongereye kabiri ngongera nazi aba yakubonye abo maguru araduhombye tuguru twiyashizwe ngo tumeze kujya no muri misi nibo sabane baba bakenewe n'umuntu biteba ko cyane finaliste urakunda ariko kandi abakobwa tuza kuba nivyo ariko kamwe kuri kwa ruvyanse no texte mauvais kuri kwa ruvyanse sindenza urugero ukirugira ngo urabizi ariko urabizi yuko micro iri ngaha gucya uri kuravuga ndashobora kumvira ubunye yakubije nga mzi baradavuga usase rero sinzi cyo byibaza ko ibaza umuntu ari hariya muri kamera ariko abona micro yagiye micro iri ngaha ariko bakabona ndiko ndishura ibibazo
ata kibazo na kimwe bumvise petit faut être professionnel wabaye ntubandanye uvuga bantu ufate mikro aciye abana babire en fait kwega n'abajama uheze niyashu yabitse yabre ngeni mura ko niyashu nabitse kubera gutwenga gusa urashuye mu frère bugishugura we nacho bon c'est bon urazi no kibazo rwamurije urashibuka ndavyibuka niyo ntivyogenda kure yes nakunda kubaza gukina mu ndimi zitandukanye jo kusanga ko bishobora kwiadapta muri ico yari kugira ndabigaruke ko très facilement bivana n'ahantu kiniye nimba bavyumva canke batavyumva canke ivyo uri kurakina urumva navyo nyene c'est un facteur déterminant canke bashaka bajya basoda bajya canke ushaka nabo nyene tubakine ariko ikindi novuga nuko iyo uriko urakina mu rundi rurimi sivyo hari ushaka gufata blague uzi nko mu kirundi ugashaka aho nyene ugashaka kujisha mu gifaransa ugasanga ntigipasa ariko hari izindi bikunda donc il faut savoir comment gérer tout ça nk'ubu je nabonye ngene wabigize muri CCF kubera uzi ko ari abarundi ukuvuga ntiwahindura blague ahubwo shute yayo kubera umuntu aba yaryohewe nyene ipanze aba yamaze kuryoherwa shute mugacu yikubita akantu ko mu kirundi kugira wa murundi nawe aca genderaho ego urukura hatu bro kuri febre twako namenyere gufatira umuntu mikro nze gusanga ngo kugira ngo baryoherwe no nuko rero murakoze cyane Raoul mwese uko muri babiri muramaze kuja gukinira mu Rwanda muri Gens Comedy ni novuga ko ni ihigano ni show ni comedy club uno musi uza gusanga iriko irarabwa n'abantu yes ni comedy nininya cyane gose uno musi abantu ntibasiba kugenda kandi iba karibu mu kwezi kabiri mu kwezi merci yego ni initiative ya merci kandi abikora neza afise n'abandi bakomeje bakorana na equipe nziza cyane it's very nice yes bon nk'abarundi kumbure wewe uza uri hari representer nk'umurundi cyangwa umunyarwanda kazi no mujama rero sivyo bro deja wewe ana titre likuza kugira donc umunyarwanda kazi yawe umutibe ushatse kuvuga yuko wakupresenta nk'umurundi cyangwa umunyarwanda kazi ushatse kunyita ladies and gentlemen basically Jenny ladies and gentlemen jewe ubwanje akana kumvise mu kinyarwanda no mu kirundi ndagavuka bagabo namwe bagabo namwe no mu kirundi bavuga gute bashinga nahe bapfa soni bisanzwe ariko hari abantu babikora nyene mu ga freestyle akavuga ngo bagabo namwe bagore kinyarwanda naho ni gute nakumvise ndatwira bati navyo nzi bana umviriza ndahubwira twari turiko turaganira kuri Gens ni Gens Comedy ari ikintu kinini nya mugano tuza gusangamo abarundi kenshi bariko barajamo tuza kubonamo Kigingi tuza kubonamo Raoul tuza kubonamo kandi na Sengazi bisigura iki kuri comedy ndundi uno musi nizagato isiguriki none wewe reka ndakubaza ikibazo ahubwo reka je nakwibarize sivyo je nakwibarize kuri uno mugabo je nura ko afise ikibazo ca vrai je nura ko afise ikibazo kuko nama question yiwe arafise ahantu hagarikira mu kirere karindiye ukimaze kubona ngo bagira iki bisiguriki bro kwe twafise ico bisigura sawa okay ushaka kuvuga bisiguriki yuko abakomedien b'abarundi bajayo mu Rwanda bagakina bikagenda neza canke wumvise nega kugira ngo dushobore gutahura riga we reka tumwishure abandi urabona mu ishuri muri primaire hari bariko baragira table de multiplication tugira ngo tuyivuge twese nshaka kuvuga ngo 2 fois 2 4 haba bativuye inyuma ba vibe bagenda bagira ngo baba batazuye 6 fois 2 ari mbere ari bishe muri ba hari inyuma ni vyiza cyane uri umukomedien canke uri undi mu artiste wari wese iyo uri kurakora abantu bakagutumira no kuba babona ishoboye rero ni vyiza cyane image nziza kandi iboneka neza yuko hari ubumwe kandi ivyo dukina bujyanye biratwereka yuko turi bamwe nawe ari ivyo dutandukanya burya turi bamwe rero ni iterambere ku mu artiste hama kandi niteka kame mugumye ukora nk'ubu uyu yafise visa yo muri Canada
nk'uyo guma akora ntibanamutumire sivyo oya ni wayigarutse ko cyane wayivuze kabiri pesa mon frère kenshi nuko byari ko bivuga mu kanwa kawe mon frère uyu tugira tujana ahantu Turamenyeranye. wibaza yuko ugira ducanishe mu gusa ntibaye muri mon frère twigi tubihebe wala muri amarisho so nka grand frère nawe nyine ashaka kugira ica bivuze ko mugabo ni ikintu kiryoshe urabona ko abantu uri urunguka abantu iki jewe vraiment nkigiye njayo barantembereje Kigali yose baramfata neza nagiye gutorwa n'umuntu mu Rwanda bamuzi gose yitwa Kabano Franco numumodo hariya akunda kuja no mu bindi bihugu uzomubona muri Jazz Comedy yicara imbere yicara imbere igipara kabisa kona rero uja gutorwa n'umuntu nk'uyo ni ibintu bidasanzwe hanyuma akagutembereza bakakwakira bien n'ibintu top sana fete Gen Z ikora neza cyane yarashoboye kubandanyiriza aho twebwe twabatanguriye nyene twagejeje kurumva natanguriye hari urabizi harabo bake mu bakorana bari batanguriye iwacu na merci twari twarakoranye donc ukacubona yuko we yaciye ico nakundiye bijya kora nuko agira 2 fois la semaine enfin pardon 2 fois le mois alors qu'il vugira la mois bro iki wihutaga bro iyo kinekera nawe arakizi ndakizi bireke tubikore ngoya no 2 fois la mois ariko arankosora no 2 fois la mois ego ramwasha ego mu muhange jaye bo ico nkunda niyo nukuntu bari consistent bagumiza ko kabisa barakora 2 fois le mois nyene bagakora bakabanda wakumvise ni gutyo bakavuga la mois uzaramena gufatira utara nturu nico nkundira uko baguma bakora kandi bagatera imbere bagateza imbere n'abandi bakomedia hari abakomedia benshi bahari abari kubakora ibintu vyiza cyane ba Mavide ba Pazo ba Muhinde ni benshi cyane barabikora kandi babikora neza cyane kandi ndabipfuriza yuko bazobandanya banatera imbere mwebwe murakuze muri comedy uno musi akromse turafise abana bakiri batonya mugaha mu Burundi bariko babizamo reza turafise bahoshe turafise nabandi nabonye muri ntwenza nandi acu bandaye si hoshe bandaye uko bandira n'ama complex Ngoroshe n'umwara ureka amazina ukibananiza ikibazo deja sivyo Roche deja nisura yiwe ntisa ni umwana d'abord sivyo deja araravye umwana cararira uyo sura ni umwana we ari umwana barabanye barira aziko Kigingi nta mupresent umwana wiwe aziko Kigingi yavyaye ntashobora guhumba bebe ngo Roche amuterura umwana rero nk'iminsi 2 yikurikirana sivyo Roche n'umuntu d'abord arashaje arakuze no mu mwuga arakuze kandi arashaje amaze umwanya mwinshi numvuze ngo abana ngo ariko baraza ngo nkabaroshe urazi ko kugira ndabwira ukuntu Roche ashaje sivyo uribuka hari gihe rana ancien testament sivyo yo muri bibiliya kwa rero nouveau testament na ancien testament nouveau testament itaraza ancien testament bakiyita testament Roche yarahari Roche sivyo Roche ashobora kuba afite imyaka nk'iya masandari ya Yesu reka ndakubiza ukuri sivyo Roche bo mugeza ni blague bro sandari kamera wanje ni blague arabizi ko ari blague ariko Roche vraiment abana rero bana no seulement arabizi kandi amaze umwanya mwinshi abikora donc ntumushire muri iyo category kameme ariko ari mu bantu bakirosha kugira ngo abantu babamenye no musimegaho mugeze asiho ari bandanya kiya kibazo reka gutangura kuvuga ibintu bya Roche kuko si ivyi wawe let's go twicaye ngawe wewe utamutumiye wamutumiye none ndamuzi wowe ahubwo uvuga ko utari umuzi ndamuzi okay bandanya ikibazo bana arayagaze ico ufana Roche kuko imyaka Roche amaze akora ahubwo fumuvuga iriya concept yiwe kara kaboro ko kuri social media peut-être niko kashobora kamaze ariko sino aramaze imyaka akora kuri stage yes ariko rero n'abandi reka imbana ikibazo hari abana benshi n'umunsi bako baravyuka bariko baraza mu bikorwa none
ariko arahema ucuzana Mika Oya. amen oya arindira nawe bazaye Utiye bavyukiye Bakwanira ama complexe bano bantu. ni bon ndababwiye no bageshaye Okay, turafise abana bariko bararamuka. Kuramuka, yes, ni kuramuka. okay basi vuguti bivuge mu gifaransa basi Oya mu Kirundi. mu congereza basi vuguti aba jeune émergent basi ndazi des Voilà. humoristes canke bariko baratera imbere buhoro buhoro bariko baraza Bariko bararamuka. okay vyihoze rast vyihoze Aya. bazi ikibazo Kuramuka. reka bazi genda direct ku kibazo waramutse urumva ico uvuze kuramuka Okay. Uko akivuze basi aba jeune bari oya nico nyene wewe hetse ikibazo kivuge la moi kivuge sha la moi aba jeune bari emerge. émerger d'émerger oh émergent bariko cyabivuga nyine bariko baratera imbere basi Yes, bariko batera imbere. none yagiye uheza sinanagwanuye iheza ikibazo ako kakareka arico N'umusi dufise aba jeune bariko baragerageza kuza muri comedy kugira ngo bashobore gutera imbere. urasubiri Naho heza mugeze uno munsi. Yes, bon, ni kigira umuco kubahanura nka comedy bamaze imyaka myinshi muri industry. twiraduheze ikisa kenshi kunda kuzarafa twahejeje twahejeje ni bon umwanya tumaze ngaha Ego, kura mikro twahejeje. none wajije ikibazo none bon je kintu wabwira ni ivyo Raoul byose agira wabwire ni ivyo nyene yes merci no mu paroisse patri mukuru cha patri muto ko bahezagire hanyuma umuhezagire no umwe so urakoze kwanza kuntera rino teka twese turafisa aho twaciye uvuze mugabo mwese afise imyaka ageze ko 2 canke 3 ingahe mwese afise mugabo ari ikintu twize muri comedy burya abantu bavuga ngo comedy nibayiga nivyo comedy nibayiga mugabo utuntu tumwe ugenda uriga nk'ubu ndazi yuko c'est pas le temps qui compte uza gupasa sur stage oya si umwanya uza kumara kuri scene ukonta muri comedy nivyo uri kuratanga bitandukanye n'abaririmbyi bitandukanye n'abandi artistes utuntu twinshi tutandukanye rero n'imyaka si konta muri comedy ahubwo hakonta ivyo uri kuratanga mbega niko ndabitanga gute vyiko vyakikwa gute mu gihe mbona bitari ko birakunda no saba impanuro gute gukena kuri uko twese burya ntitwishoboye aha Mika SENGAZI mumonye gutya inkozi yuko ashobora kumwatiraho kano kantu nugakina gute ntavyo muzi ndamubaza nkuko nawe ashobora naje ndamubaza ati bana bimeze gute kano kano ya mbanze akacamwe ati kagire gutya biraryosha rero ibinye ntazara kuranga ngo je maze imyaka oya ubiravye birapfa si imyaka rero ikonta muri comedy iyo ushaka kubigira umwuga atari ama success kuko turabizi abashaka ama success baraza papa bakaca banyika mugo ufashe umwuga mode vie ukavuga ati ibi ni ibintu yabivuze n'ivy'Imana yakwihereye tukugira ubihabana njo gituma rero abantu bakiri munsi yacu nibakore cyane twe turahari nyene yego babaze nta muntu atabaza hanyuma rero basenge kandi byose ni Imana tu si twe dusenga twenyene Araka navuze ngo nibakore cyane cyane bavango nibakore cyane cumenga abandi nibakora ntuzana amabifu Azwo mujama rero ngo bashaka amabifu kuva kare je nabibonye ikintu je no kubwira ni ushaka titre sasa uramaze kubona yuko amatitre ya YouTube ya bano bajama abusenga 2 km Raoul yadushwanyaguje mariage ya Kigingi hamwe no kwahukana kwa Bernice hamwe na Ntuzenya hanyuma indirimbo ya nyuma ya basubiranye hanyuma umwana wa gatatu bavya ubwo ati niyo titre igarukira hehe garasta kudu pointi ubwira ati etc ya uretse kugira ivyorosho uzorugira izina ry'ikiganiro cawe episode kucya anye nimero kavuga uti Mikael na Raoul
c'est tout oya ivyo bivugira kuri micro urakoze kuduha iciyumvi amano no mubona yes izore yatanguye kugaruka kandi niso dushimire imvura yaguye n'izuba kandi rirara ashana kuri this is Burundi the weather is confused nzogendayo le 15 hanyuma nkine le 17 sinzi nimba hazozindi date après ça hanyuma ce ngaruka le 3 le 3 juin et nzokina le 17 mai hanyuma ngaruke le 3 juin hanyuma ndamse tundi du projet pièce de théâtre iraho ya Gaël Faye kiriya gitabo ciwe kuja mu Birigi gukinirayo muri début juillet peut-être no mu Budagi hari ahantu ariko turacariko turabiraba kuja gukinira mu Budagi nyene comedy naho nyene hanyuma cengaruka ngaho Burundi je pense nko mu kwa munani imbere y'uko rero ndakubwira akantu k'umukomedi umwe akunze kukavuga yavuze kalendriye yiwe nanje ikucu twengara kalendriye wanje niye twengeje ufite iki kibazo c'est ça ikibazo cyawe ufite ni iki bro kujya useka bro ndakavuze nabeze ushumwibuka umuntu bonne merde good luck bro niko bavuga muri langage yo muri théâtre et iyo ushaka kumubwira uti bonne chance umbwira uti bonne merde en fait hari insiguro yavyo inyuma kera iyo abantu wari amateatre yo hanze ya kera iyo abantu baje ari benshi abantu kera niho bafise imodoka bafise amacheval abantu baje ari benshi nuvuga ko amacheval baparika hanze ari menshi ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de merde donc akubwiye ati bonne merde aravuga ati nizere yuko ebana haza kuba huzuye nka hano musirani ngaho hose bisigura yuko haje abantu benshi byo urumva ni ngaho nyene iyo culture yafashe ego muzoze muri benshi rero gushigikira no mu comedy yo mu Burundi akaba afise na ego ariko kandi wabuze kuzongenda le 15 hari abantu bakina ku dusombe babagenzi ba tugendera obiriza nabyo ko twajeje utangura none natanguye kuza nanu mu bintu byo gutuma umviriza wewe nta n'umude none kamurungiki hanyuma azoza muri show ufise gute none azoza no muri show ivyo biramuraba ufise gute erega wowe ni ukeneye kubimurungikira we ivye azoza kuraba ariko ufise gute ndamutera intege kuza muri show nyo muri hiye wiraze muri show amutera intege ego kwe iyo utamutera intege ntiyamutera nkibazo okay izo ntege si uzifise zo wenyene okay atuzimuterere rimwe aho kandi turiko tuvuga intege turazimuterera rimwe